nyinshi cyane abakinyi basigaye bakina inkino nyinshi kuruhuka bikaba bike tuja kuraba Kylian Mbappe muri no saison muri club amaze kuba akinamo inkino zigera kuri 10 baja kuraba muri selection ya equipe y'abafaransa muri equipe nationale muri no saison Kylian Mbappe afisemo match zigera kuri zibiri aho zigera kuri zitatu muri no saison zica ziba zose hamwe match zigera kuri 13 byumvikana neza ko umukinyi mu mezi atarenza ngahe burya shampiyona ni yatanguye ku itariki 17 z'ukwezi k'umunani amezi abiri ataranakwira neza mu mezi abiri umukinyi amaze gukina match 10 zigera kuri 13 urumva ko umukinyi aza kuba yarusha ntitugiye muri sezo zirangiye inkino umukinyi ashobora kuba yarayikinye nko muri iyo sezo zirangiye ni umukinyi Kylian Mbappe usanga muri sezo zirangiye yashoboye kuba akina inkino zose hamwe Salom zigera kuri inkino 50 nazirenga tuje competition confond birumvikana neza ko uwo mukinyi ntiyarose n'ukwezi nakumwe ko kuruka kuko bavuye mu mashampiyona berekeza muri za Mondial de Club n'umukinyi ubona ko yaruhutse zigera kuri 3 zonyene kandi yategerezwa kuruka n'imibura amezi rero ageze muri equipe de France bivanye n'izina afise nico afashe igihugu nico mumenyereza mushaka mu ni wa mukinya adashobora kwicarikwa cyangwa asigwe kuko yagiyemo tubona ko iyi mvune yagiye afise imvune ububabare mugabo muri equipe de France baravuga ngo reka tumuhurire areke gukora ama entraînement mwamwe kuko turizeye impano yiwe baza gufata decision yo kumukinisha nivyo ubona ko byaje kumuviramwe imvune rero ndabona bino bintu bigiye gutuma imigwi iriha vyinshi ku bakinyi bayo bigiye gucanishamwo ama club n'ama equipe nationale kuko twibukanye ko burya equipe nationale kugira itume ku mukinyi itanga invitation muri club rero muri club tugiye kubona nubwo hariho ko iyo club ivuze ngo umukinyi wacu aragwaye n'abaganga ba equipe nationale baza gupima bakaraba koko ivyo bintu ari ibyo bino bintu bigiye gutuma hagenda harabuto brand offer kuko nk'ubu nimba Lamine Yamal twabonye ku kanyuma havugwa ngo aragwaye aho hantu urumva harimo akantu katameze neza rero nibi bibaye kwa Kylian Mbappe nimba Xabi Alonso atari karidoga ntituzi kiringa agiye kumara ntituzi kwiyimvune izo mukostinga kumara igihe kirekire cyangwa ari ibintu bisanzwe bashobora kugaruka mu kibuga mugabe ushobora kumva Xabi Alonso nawe ashaka kwitangaza makuru akavuga ngo sinye kuvyemera bino bintu gutunyinikiriza umukinyi waruzi uko avuye Madrid asanzwe afise ubwo bubabare bari kugerageza we Didier Deschamps ukamuruhurira n'imiburi ni match cyo ukamushyiramo iminota 10 ya nyuma kugira ngo dukore gestion nanje umfashe rero ndabona bino bintu UEFA na FIFA bakwiye kwicara hamwe bakavyiga ko bakaraba uburyo budiminiwa imikino kuko mwubura ntibafashe za Villarreal nibazijanye hariya muri Amerika nawe n'abakinnyi ko barido kuva Espagne ja muri Amerika urugendo rw'amasaha 28 rero tu AC Milan igiye ukina muri Australia kuva amasaha 28 ivyo bivuze iki ku mukinyi uburuhe gucushira ko agiye gukinira no ku altitude atarasanzwe amenyereye ku bintu by'ubushuhe amamatch yo muri Etazini twarayabonye ubushuhe bwaho n'amamatch bakora bafata akaruhuko ko kuruhuka kugira baheme neza iminota uburuhuko bwera kuri 3 mu minota 90 urumva neza ko abakinyi bariko barabasira charge rero ibi by'imvune ntibidutangaza ahubwo rutangure kwiyakira twumve ko umukinyi atazovunika vraiment azobanye neza n'uhoraho nuko umukinyi atazovunika azabanye neza n'uhoraho mbemba Kylian Mbappe beshi bagiye bavuga ngo iyo baramanyanga y'abakinyi nkuko Keve ahejeje kubisigura ariko nagomba ducaho hantu ubwo Kylian Mbappe wewe yo baramanyanga mu gihe wewe yemeye participation y'urukino rw'ubwo rwa mbere kuko aba Lamine Yamal bobo babihunze batarirwa banajamo kandi wanashima mbemba ni ibintu biriko biraba kuba graduate kuko aba bakinyi bato ni biriko birababako ehaba Dani Olmo muri Espagne je nabo nyine yagize imvune rabona kwita Franco Mastantuono nawe nyine uko nyine ni babakinyi ubona ko bari mu ma equipe araba star eske dufate ko ari kwigirisha ariko nawe dufashe ko ari kwigirisha
Kylian Mbappe urukino rw'urwa mbere yari yagwitabiriye eske bino bintu biratanga isura ki tuvuge ko Mbappe ko yigirishije canke koko ni imvune yagiye yoba yabashije kugira Kylian Mbappe yagiye muri equipe de France twese tubona yuko afise ikibazo c'imvune nubwo itari ikomeye ko na match bari baherukana na Villarreal yasohotse match idaheze aguma aja muri vestiaire Kylian Mbappe n'umukinyi afise kuva mu mwaka uheze muri buka yuko bamutumyeko bivaye niba zarafise muri Real Madrid ntiyaza buryo no munsi Mbappe ariko ariyunga n'abafana ba equipe de France kuko ni umwe mu bantu habayemo polemique zirengeye mu mwaka uheze uribuka kuno kuntu byamugoye kwiyadabuta baramuhamagara ababwira ati jewe ndiko ndagerageza kwiyentegera kwa Real Madrid kugenda abe yuko ico banzaniye cyo no gishikako uno munsi bariko baramuhamagara mu gihe Mbappe tubona ariko akina match y'ikivera bigarutse ko Mbappe uno mwaka ashaka kuba meilleur buteur na equipe ye yabaye nziza ivyo byose rero kuba muri Real Madrid mu mwaka uheze equipe ya Paris Saint-Germain yakinye match 66 muri umwaka wose cyangwa yuko iyo equipe abakinyi bayo ngenderwa ko barusha Real Madrid ni mu equipe yageze kuri salon mu mwaka uheze yakinye match 74 Kylian Mbappe muri club 10 muri club match 59 muri selection 10 aho cyumva yuko na mamaci muri ya myaka ya kera wasanga ari imyaka ibiri za 2000 ugasanga ari umukinyi izo match yabazikinye mu myaka ibiri Kylian Mbappe n'umukinyi na ari muri Real Madrid no muri equipe de France baba bamugendera ko n'umukinyi ari typique ni element clé muri equipe nawe nyine nubwo rimwe na rimwe abashaka gukura ubwo buhigo uno munsi Mbappe agenda muri equipe ashaka gukora uko uno munsi muri equipe de France ashaka kuba meilleur buteur y'ibihe byose mugabo biramugaruka ko kubera pepe physique ziwe n'izizama ziri kuri rwa rwego yarariko uko no musike byarabigarutseko ibazo umukinyi bagiye muri gukina na Kairat Mate bahagiye amasaha 48 ibazo umukinyi mugiye gukina mugabo wewe uraryamye kugira iki uze gushikayo waruhutse ibazo kebigiye gukina abakinyi bamwe bararyama bajyanye mu ndege aho cyangwa yuko wana Cardinal abakinyi n'abantu kandi bari bavuye gutakaza kwa Atletico Madrid bamaze gutaka abakinyi bari barushe sefere kino kintu ndibuka umuntu wa mbere yakigarutse ko ni Kevin De Bruyne ati nubwo muri ko muragwiza inkino mwibuke yuko turabantu ijambo sefere yamwishuye ati namwe nimuraba amafaranga muhembwa ingena ngana uca wumva uno munsi hari contradiction y'abakinyi na UEFA uko uno munsi UEFA iradandariza muri zino amafaranga ama equipe n'ibihugu baba ariko barakina mugabo abakinyi niyo bantu babigendera na Rabiot yari yarabigarutse ko muri conference de presse avuga ngo twebwe n'umundi ntacyo dufise ndure kuko tuzoguma dukora kije rugarutseko rapport yo banejirejwe yuko equipe yizoja gukinira muri Amerika mugamwa mugereziki hasi n'abakinyi bibangamiye kumva yuko equipe bazoyitera bakayijana muri Amerika kandi tuzobona abakinyi besi umukinyi azogerageza kuresista kugera ku myaka 35 uwo mukinyi kivyara bigarutse ko Imana izo baramufashije mugabo bino bintu abakinyi bahahamira gukina match nyinshi sabakinyi babihahamira ahubwo n'abapresident b'imigwi bivanye n'ivyo bakuramo keve bogo tumako bivaye n'izino umaze kugira ukagenda ukavuga ati jewe ubushobozi bwanje bw'uno munsi ni 45 minutes mugabo kubera abakinyi abashaka kuguma cha marikora bino bintu bizogerageza kugarura abafana mu munezero ko twe tuzokwama turabira match mugabo abakinyi bizokora buri gihe kinini Saluma hano ibintu uri kuravuga birumvikana kandi nivyo Kevin yavuze birumvikana ariko reka duce muri zino nkengera ndabereka ikintu kimwe uno munsi football novuga ngo nije ariko y'urudandazwa nimbona munsi Florentino Perez avuga ngo ubu uri mukinyi maze kukwiza imyaka 30 sinshobora kwemera kongera kugusinyisha akavuga ngo reka nemere mfate risk nzane ba Mastantuono nzane ba Carreras uziko hagiye aravugwa ibinyamakuru mu binyamakuru byinshi bivuga ngo ubu Franco Mastantuono aba ba Fran Garcia ngo baramairema indesirable atarakwiye kwambara imari ya Real Madrid meme Alvaro Carreras mugabo wowe akavuga ngo
reka nemere nzane bano bana bato bato ndabazane kugira ngo ari bo bazoza kuvamwo fuwi ekipi zo kwifashisha mu minsi zoza uno munsi hamwe ekipi togira inkino nyinshi kina mu maguru le fondateur bazo muba bariko barahomba abo bakinyi nabo mu gihe bafise zino nkino nyinshi mu maguru biriko birababangamira bariko bagira imvune nyinshi kandi ariho success zabo zabwirizwa kuko nimuno munsi bavuye ngaha bakaja gukina UEFA Champions League bakaja gukina Copa del Rey bakaja gukina Super Coupe bakagaruka bagakina UEFA Champions League uruva ivyo bintu bariko bacamwo bakina match nyinshi meme tugeze no mu gihe cyo kwitegurira Coupe du Monde ya indi umukinyi aha bari hose abayifuza kuba yoyikina mes chers amis ikintu que va vous iyi Coupe du Monde izoshobora kubiha kubw'abakinyi tutazobona muri cardinale yes ikintu kigomba kigwire Keve ni kubona abakinyi bariko barakora amarebitier de liga macroise yes ibaze nka equipe cardinale ibaze nka equipe nk'abakinyi eko sino zitangaga kuko abafana bo bizivuke nta kibazo ngo bizivuke nta kibazo ibaze gize n'umukase uno musanga Vandenberg agize rebitier de liga macroise yes ugize Mohamed Salah bamuvunye mu igufa muri Sevilla yes na nundi mukinyi nka Kodiga abo bakinyi bavunikiye rimwe cyari ari batatu tute bariska ameze aho mufana tuba turiko tubona umupira utaryoshe kandi n'aba boss baba bahombye uca wumva football ego n'udandazwa mugabo n'udandazwa rw'abantu uno munsi cardinale sino gukoresha iminsi 3 utararuhuka n'ivyokunda uziko na mikro bigoye kuyicara ku mwanya munini Kevin nariko naraba kwa Real Madrid nyine tubijanira ko na bino vyabaye kwa Kylian Mbappe asabe abantu bari ku rubuga rwa YouTube bandanye baza bari kuri FM mutumirane muze tubane kuri YouTube nitwari tunaherukana twitwa Black FM 94 ibici akaburungu 9 ubu niko YouTube yacu twitwa uja muri recherche ukandika Black FM 94 ibice 9 ubundi tutubona abantu turi kumwe kuri FM muze kabisa kuri YouTube kugira tubane Kevin ariko naraba kwa Real Madrid bibaye nabi tubijanira ko bagiheza kumva inkuru ya Kylian Mbappe hacihagaragara n'indi nkuru ya Franco Mastantuono Franco Mastantuono ari hariya kwa Argentina muri equipe y'Igihugu y'igihugu nabo nyine yaciye baramwitako se nawe dufate ko yigirishije bano bakinyi cardinal uno munsi nka Mastantuono wumvise ngo ariko arashaka kuva muri equipe nationale ivyo birumvikana kuko muri Real Madrid aracyari wa mukinyi badutako kandi ariko anarondera umwanya uri uhoraho muri club kwikura muri nationale ubona yuko no muri club udafise umwanya uhoraho ukabati kuko mwarabe no mwakweze Mbappe equipe ya France haramuhamagara mugaba akabaga ati sindaba place muri hano critique ni nyinshi ibinyamakuru byose byandika yuko atacumaze muri no equipe twama tubona abakinyi bese bashima kuvuga neza club paraporo ya national ndibuka mu 2016 none club woyivuga nabi gute kandi Joel Matip yarase kujya muri Cameroon kinatwara igikombe ngo ndiko ndafokasinga kuri Liverpool yanje we national ndoza mu mwaka uza kwikina AFCON akavugwizurusha kaka kuja muri kipi gatwara igikombe yarase kujya muri Cameroon kitwara igikombe cya Memphis kandi Liverpool nawe nyina caravunika mugabo bino bintu tubishire mu buzima busanzwe cardinal uno munsi nyimbuzi yuko ufise umukonkira ubona neza ariko arakora ibikorwa nawe bigusaba inguvu no gukora kuri rwagwego rwiwe uno munsi ubona nka Mastantuono kumubona muri club kuko uno munsi umuntu ari critique cyane ni Mastantuono yaje ari umukinyi bano bakinyi bava muri Amerika y'Epfo tuvuga ngo ni impano zidasanzwe mugabo bakaza mu migwi n'amakrebe bimaze kubaka legacy niniya
uno munsi kugwana wambaye baje ya Real Cardinal niyo amara match zitandatu datsinda abantu bazokritika aya cyangwa gukritika nyene nubwo uzobaguze amafaranga make yo kuri iyo mpano yo kuva hasi baragukritika kwikura muri club uno munsi arabona yuko Argentine yoba hita mu fisi kandi Argentine yobaho Real Madrid kano munsi nayo nyene yoba hita mu fisi mugane ho hantu zo bigihe kirekire rimwe na rimwe harabaho uko kubesha ngo ndagwaye kugira iki nje gukinira club kuko club nizo nyorianta 2026 bano bana bose baribona yuko 2026 bari mu bihugu bizokwakira bizoza gukina mondial batagiye mu babara kandi badakinye ntibazojayo cyangwa yuko ari ibintu bibiri iyi mondial Salumu irashobora kubibisha kuko nimba atari fentage abakinyi bariko bagira ntabwo ari fentage ntabwo ari fentage abakinyi bararusha abakinyi bariko baravunagurika cyane Cardinal gendura nka Martin Odegaard inose zamaze gusohoka mu kibuga match zitatu ubona yicara ariwe yivana ahubwo nuko Arsenal igira amahigwe kabifise squad yagutse bijya rero bino bintu bizotuma club zitunga effective nini ya kandi ngana rero bizoza gufashwa n'abamenyereza nabwiye bagenzi banje hano ndavuga apologize na Bukayo Saka ndababwira ati ubundi kipe yariga kuye gutunga babi kuri poste beza kandi bari ku rwego rumwe ariko mugabo naho ego burya ntatsara y'ubundi yohava ipfa apologize Cardinal uno munsi mani yikubwira yuko yinjize amafaranga arengeye y'ibindize no mu myaka yagiye batwaye ibikombe ivyo rero bigusaba genda urondere effective ikwiriye kuko urinjiza uno munsi ku masitade abantu baraza amativirayiti ubu barakugura mbe mu gihe bazokugura ya effective twese dusanzwe tumenye kuko uno munsi hari abafana benshi Kevin bagiye kuraba Barcelona itarimo Lamine Yamal itarimo Pedri itarimo na Rafinha ntibozi harimo benshi batoza rero bisaba gutunga ya ekipe iri ku rwego rungana rumwe kuko wowe urinjiza zanare n'abo bakinyi mugabo bakinyi bakogwa n'abamenyereza uno munsi nta Lamine Yamal batanu bovuka kuri uno munsi nisa ho gerageza gutunga Lamine Yamal muri ku rwego ruri munsi we mugabo ari muri club bitoza kuba bibi cyane uno munsi barinjiza Real Madrid stade yinjiza kote zose haba bafana haba inyuma y'ikibuga haba n'amasoko arinjiza barasohora de baradandaza niyo mpamvu bane bakinyi tuzobabura bwana Saka rimwe na rimwe tuzobura umukinyi yari remarque muri equipe bituma n'abafana bagabana kuko uno munsi abafana inkino zariyongeye kuko nariko ndaraba ngaha Salumu kuva za 2012 za 2015 wasanga umukinya kinyi inkino nyinshi muri saison club na equipe nationale akinya inkino zitarenga 53 iyo rero abari ya club aho kandi yeye bari ya na saison barimo dufate na za mondial cyangwa za Euro